Bene data ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Kw'izina nitwa Françoise Habonayo kandi ndashimiye Imana data kubera yuko ariyo yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi tuvuga ku vyerekeye urugendo rwacu twatanguye rwo kuja mu ijuru, kandi twibutsa bene data ibintu umuntu ategerezwa kwibangikanya iyo afise urugendo. Ikintu ca mbere ukwiye kwibangikanya mwene data uri kurankurikira, ica mbere ukwiye kuraba yuko wamaze kwiyandikisha, ni ukuvuga ngo waramaze kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe. Ushobora kumbwira uti jewe ndasenga, jewe nsengera mu protestante, jewe nsengera muri katolika, ivyo ntibindaba, jewe nsengera mu mamizirima, ivyo ntibindaba, jewe nsengera hehe. Mwene data uri kurankurikira, ntitaye kumenya aho usengera, ikindi agishinga ni ukumenya ngo woba uzi yuko hariho umunsi woba waruguruye umutima wawe ukavuga uti mwami Imana ndaguhamagaye ngwino uze mu mutima wanje. Hariho umunsi wigeze kubivuga? Niba utibuka uwo munsi, niba ata muntu yokubarira ngo nshingira intahe igihe wihanye, ushobore kubimubarira, c'est-à-dire yuko atavyuzi ntahariho. Ndavugana nanje muri kano kanya, ndagufashe kwiyandikisha. Ingene biyandikisha mu nzira ija mw'ijuru ni gute? Mu kwiyandikisha ni ukwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Urazi ko yapfuye ku musaraba ku bwawe kandi akazuka, kandi urizera neza yuko azogaruka kukujana. Rero azoza kujana bande? Abiyandikishije nshuti yanje. Niba utazi igihe wiyandikishijeko, enda ngwino usengane nanje muri kano kanya nimba uvyemeye. Niba uvyemeye, ndi hano kugira ngo ndagufashe. Uvuge n'umutima wawe wuguruye umutima. Nta wundi yoza kuwugurura bizi, ni wewe ufise urufunguruzo, ufise kugaruka avuga uti je ivyo bintu ntavyo nshaka nibimveho. Ufise ibyo uvuga kuvuga uti bwa bundi ntavyo narinzi, yego me basi mfasha. Wowe uvuga uti mwami Yesu, wawuguruye umutima uti mwami Yesu, ndabizi yuko jewe ndi umunyavyaha, ndabizi ariko wewe ko uri umwana w'Imana. Wewe warapfuye urazuka, none nanje ndaguhaye umutima wanje mwami Yesu. Unkure mw'ivyaha vyanje vyose, ubihanaguze amaraso yawe Yesu. Ncika umwana wawe guhera uyu munsi. Mana, ndagusabye ufute izina ryanje hariya mu gitabo kwa Shetani, kandi uce wandika iryo zina ryanje mu gitabo cawe c'ubugingo, kugira ngo wa munsi uzoza guhamagara abandi n'izina ryanje rizohamagarwa. Mwami Yesu, ndakwihaye wese, ngwino ube mu mutima wanje, ngwino ujane nanje, ngwino undongore gushitsa umunsi nzopfira ukampamagara iwawe mw'ijuru. Mw'izina ryawe ryera Yesu niho ndabisavye, amen. Nshuti uri kurankurikira, niba ubivuze nk'uko nyenda bikubwiye, nta kabuza niba bisubiramwo n'umutima wawe uzoba wakiriye Yesu. Uko nyene niko bakira Yesu. Nanje ubwanje ndiko ndabikubwira, uko niko nakiriye Yesu. Naruguruye umutima, narindagiye impene, narindagiye inyana plutôt mu giharoharo. Abantu bazi ruguru murahazi mu mirima. Narindagiye inyana jenyene, nta muntu turi kumwe. Napfukamye inyuma y'igitoki, ndapfukama aho nyene nsenga ayo majambo, mfashijwe n'agatabo nariko ndasoma. Umukozi w'Imana, Imana yari yamurongoye akandika gutyo nyene, nanje ndabisoma uko nyene. Nakiriye Yesu ndagiye inyana, nta muntu twari kumwe. Nawe ushobora kuba uri wenyene, ushobora kuba uri ku gitanda uryamye urwaye, ushobora kuba uri mu nzu uriko urateka, upfukame ubwire Yesu. Ubwo nyene Yesu Kristo ntari kure yawe acaza ahanagure vya vyaha vyawe vyose uko bingana.
kandi azoba yaheje kubigukorera. Reka nsenge imbere yuko mbandanya. Nsengere wewe umaze kwemera kwakira Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimira kuri inshuti yanje ipfukamye imbere yawe iriko irasenga aya majambo. Mu izina rya Yesu, Mwami Imana, ndagushimiye kuko uri kurarokora abantu, ndagushimiye kuko uri kuratabara abantu, ndagushimiye kuko uri kurandika abantu mu gitabo cyawe c'ubugingo. Data, nuhabwa icubahiro kubw'uyu mwene data apfukamye imbere yawe. Nuko mu izina rya Yesu Kristo nsavye umugisha w'Imana ngo ukurikirane nawe, nsavye ukuboko kwawe Mwami Yesu ngo gukurikirane nawe, mpwemu yera yururukire mu bugingo bwiwe ubunyene ubu. Mu izina rya Yesu Kristo, umunezero wawe Mwami Yesu uboneke mu bugingo bwiwe, kandi agira ubugingo bw'amabonesha. Mu izina rya Yesu ndagushima kumwakiriye, ndagushima kumwogeje amaraso yawe amwogeje. Mwami, ndagushima kumwanditse mu gitabo cyawe c'ubugingo. Mu izina rya Yesu umugire neza. Ndagushima ko mwijuru hari impundu n'umunezero kuri mwene data uyu yihanye. Icubahiro inganje ibe byawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Haleluya. Imana iguhezagire mwene data kuko wemeye kwakira Yesu. Kuva uyu munsi umenye ngo uri umwana w'Imana, utangure kugenda nk'abana b'Imana, utangure kuganiriza abana b'Imana, utangure kubarondera abo mufatanye, abo musangiye urugendo ruja mw'ijuru. Ushobora kuba kumbura atasengera ufise hafi yawe, ariko ndakwizigiye yuko uzoshishikara kurondera isengero. Niba ari abakozi b'Imana mugahura ukababwira ko wakiriye Yesu, ibindi bazoshishikara kugufasha mu nzira nziza yo kubandanya mu nzira y'Imana. Imana iguhezagire. Hanyuma rero bene data, ubu rero ngo mbandanye ibyo nariko ndavuga. Kuri inzira ya mbere nababwiye ngo ni ukwihana. Ica kabiri, inshuti yanje uri kurankurikira, ubu uri umuntu usoma Bibiliya, usoma igitabo c'Imana, kandi uba umuntu ukunda gusenga, kandi ukunde no kubana n'abantu bavuga Imana, kugira ngo bizogufashe mu gukura. Imana ishimwe. Hanyuma ikindi uzoshishikara kwitaho ni ukurondera ibikorwa bizokwambikisha ibitsibo mw'ijuru. Ivyo bikorwa bizokwambikisha ibitsibo mw'ijuru ni ibihe? Ushaka kuba wari usanzwe ubizi canke ubikora, ariko ukaba wahora ubikora utarihana, kubera yuko baze ya mbere ni ukwiyandikisha kugira ngo baronke naho bavyandika. Ivyo bikorwa ni ibihe? Ni ibikorwa dusanga mu ijambo ry'Imana rivuga ngo nari ngwaye ntiwaza kundaba, ngo nari nshonje ntiwangaburira, ngo nari imbuzi iconge ntiwangirira, nari ngenda gusa ntiwanyambika. Ivyo bikorwa ni washaka kubihambya mwene data, ukaraba umuntu akenye ukamufasha, ukaraba imfuvyi ukamugendera, ukaraba umupfakazi ukamuremesha. Ivyo byose ukabikora n'urukundo, uzoba uri kurandikisha mw'ijuru. Ndabizi ugiye mw'isengero uhora ushikana, ugatanga mu mahera yawe, ugakorera Imana, ugira neza, ariko witeho cane cane gufasha abo bantu bose bari muri besoin. Uzoba uri kurandikisha mw'ijuru. Ukorane urukundo, ugire urukundo abo muri kumwe, ugire urukundo abo muhuye, ntukundire icitwa inzigo ko kibaho. Noneho Yesu niba muri we nta nzigo izoshaka kuba muri we. Yesu yuzuye muri wewe, Yesu n'urukundo, byose bizogenda neza. Yesu nashimwe. Yari ibyo nariko ndabaganiriza. Hanyuma ibindi kumbure tuzoshishikara kubiganirako, ariko iki kintu cyo wakiriye Yesu nico cari cangombwa. Abantu benshi bicaye mu nsengero kandi batarigera bihana. Abantu benshi bicaye ngaho barindiye ngo Yesu araje, Yesu araje, batigeze biyandikisha mu gitabo c'ubugingo. Bitwaje ngo je ivyo ntibindaba, ngo ivyo ni ivy'abarokore. Birakuraba nshuti yanje, kuko uyu Yesu twese tuzogenda kumuhagarara imbere. Waba uri mu Islamu, uyu Yesu uzomuhagarara imbere, ntuzomurengana. Waba uri inde, uyu Yesu azogucira urubanza. Ni naco gituma ndiko jewe sindiko ndabwira umuntu kwinjira mu idini ryanje, oya, ndiko ndababwira Yesu Kristo yapfuye akazuka. Uyo nyene Yesu yo umwakire, umuhugigo bwawe, hanyuma ujane nawe. Nuko rero Yesu nabahenzagire,
ibirenze ibyo kumbure tuzogera turabibarira uko mpemu yazogenda aturongora. Mwari kumwe na Françoise, nomero zanje za telefone ni +46 768 0065 46. Imana nyene ububasha ibahezagire. Kandi iyi shene tuvugira ko ni shene Habonayo. Yesu abane namwe, amen.